ubwa mbere baratwenze cyane umwagazi w'intama. Mwebwe murazi yuko umwagazi w'intama bakorera ibyo bashatse byose ukihorera, ariko bamenye neza yuko ari intambwe, bamenye neza yuko ubu ari igihe cya Ananiya na Safira bazoba bariko bararonka umugabane wabo. Uwabesha ntiyongere kubesha. Ubu ni igihe ubwo ari intebe y'urubanza, kandi urubanza ruhera mu nzu y'Imana. Kandi namwe urubanza ruhera mu nzu y'Imana, mbega abanduye bo abanyabyaha bazogaragara hehe? Bazoba bari he? Nimba ibintu bizoba bikomeye cyane, haba no ku mugeni ari wategereza kuzoba agenda agororotse, kandi utagororotse. Nuko rero Mutagatifu Pawulo yavuze igihe kimwe ngo bamushire mu maboko ya Satani. Iki ni igihe cyo gutunganya ibintu byose twaba tuzi, ni igihe cyo gutunganya ubuzima bwacu imbere y'Umwami. Iki ni igihe ubwo umugore w'intambwe ategereza kuba ameze neza neza nk'uko umwamikazi ategerezwa kuba ameze. Ategereza kugenda nk'uko ategereza kugenda, nk'uko umwami wiwe ashaka. Umugabo wiwe nguyu muko araje, nimusohoke mumusanganire. Buri muntu wese ategereza kuba ari mu kibanza ciwe gikwiye muri ino saha ya nyuma. Buri muntu wese arafise ikibanza mu gihugu c'Imana. Buri muntu wese arafise ikibanza, umwanya, kandi umuntu wese aterezwa kwitwara no gukora ari muri ico kibanza, hanyuma Imana igashobora kwihesha icubahiro. Afashe ikibanza c'uwundi, nuko rero ico bizana ni ibibazo kuri wewe ubwawe hamwe no kwihanga ry'Umwami, hanyuma ingaruka wewe niwe uzozironka. Rero ubu twashitse muri iki gihe c'ingirakamaro cyane, ikibanza c'ihanga ry'Imana icarico hamwe n'ikibanza c'abakozi b'Imana icarico. Buri muntu wese ategerezwa kuba ari mu kibanza ciwe, kandi ihanga ry'Imana nk'umugore w'Umwami akaba ari mu ikibanza ciwe, ikibanza yagenewe. Ntaba ari mu kibanza ca Pergamo, Tuatire, Sarudi, Philadelphia canke Laodikiya, oya, ariko akaba ari mu kibanza c'umugeni, mu kibanza c'ijambo, muri igihe c'ijambo, kandi agakora nk'uko ategerezwa gukorera ari mu ico kibanza, kuko akoze mu bundi buryo ivyo ahubwo ico bizana, ico bikora no kuzana ibibazo, bizanira ibibazo umugambi w'Imana, bigasubiza inyuma ibintu umugambi w'Imana, bikazana n'ingaruka zibabaje kuri twebwe. Ndizera yuko umwanya wari wo wose ashobora kujana buri mwana w'Imana wari we wese mu gihe yoba ariko aronona umugambi w'Imana, kandi ashobora kumujana mu buryo we ashaka kumujanamwo. Rero turazi ko mu bihe vyaheze Umwami yarajanye bamwe bamwe. Mwiyumvire, yarajanye Datani na Kora n'abarya abantu bose, yarabasambaguye, bariko bonona umugambi n'ihangiro ry'Imana. Ndetse no mu minsi y'intumwa, Ananiya na Safira nabo nyene barajanwe, barakuweho. Kandi umuvugishwa yaravuze ko muri iki gihe hazokwisubiramwo ivya Ananiya na Safira. Kubw'ivyo rero buri muntu wese ategerezwa kuja mu kibanza ciwe, akaguma ashikamye kw'ijambo, nuko akabona ko benshi kubwo kuva mu kibanza cabo no gukora uko batategerezwa gukora, benshi barakuweho hagati mu bantu. Kandi natwe ntidushaka yuko hari n'umwe yokugwaho, ariko buri muntu wese yonona azokugwaho. Kubw'ivyo rero kumenya bino bintu, turaheza rero tukamenya yuko buri kimwe byose muri ibi gishobora kuba umwanya uwo ari wo wose.
rero hariho ikintu ihanga ry'imana rikeneye kandi n'imana ikeneye kugira ngo ishobore gukora, kugira ngo imana ishobore gukora muri irya minsi aho abantu bari bahagaze imbere y'ikiyaga gitukura. Hariho ikintu cabura ko cokogwa kugira ngo imana ishobore gukora no kwigaragaza kwihesha icubahiro muri ico gihe. Muri uwo mwanya ntihari habuze yuko Mose arira asemerera, ahubwo hari habuze yuko avuga ijambo. Uyu munsi turafise ijambo ryarahishuwe. Imana yaravuze biciye mu bavugishwa, kandi ibintu byose byavuzwe byarashikijwe nk'uko byavuzwe, kandi turafise uguhishurirwa kw'iri jambo. Rero kugira ngo Imana ikore ibyo ishaka gukora muri iki gihe, kugira ngo yiheshe icubahiro muri kano kanya, natwe duheze kwinjira mu gihugu c'isezerano, twese dushikane mu gihugu c'isezerano, hariho uburyo bumwe rudende kugira ngo Imana ishobore kubikora. Kandi nuko ijambo rivugwa mu buryo bubereye, ijambo ryazanwe, ijambo ryahishuwe n'Imana biciye mu ntumwa. Ubu muri iki gihe nuko ryovugwa mu buryo bukwiriye, bubereye, mu buryo bwiza. Nuko mu kuvugwa mu buryo bubereye, mu buryo bwiza, Imana izokora ibyo yasezeranye. Umuvugishwa inshuro zimwe yarabwiye abantu bamwe ati, iyo wewe uvuze ijambo ribereye, nuko rero murabona turafise ijambo, ariko ritegerezwa kuvugwa mu buryo bwiza. Kandi iyo rivuzwe mu buryo bwiza bubereye, ntaco bitwaye nubwo ryovugwa n'umuntu akomakomeye canke umuntu aciye bugufi, umuntu yoroshe, ntabwo bitwaye nubwo ryovugwa n'amayibobo. Iyo rivuzwe rikavugwa n'uwo ari we wese, rizoshigikirwa n'Imana. Imana izoshigikira ijambo ryayo, kandi Imana izokora ivyo yavuze mu ijambo ryayo. Yo icirindiriye kugira ngo yiheshe icubahiro, icirindiriye nuko ijambo ryayo rivugwa mu buryo bubereye. Nuko rero uko rizogenda riravugwa ijambo mu buryo bwiza, uko rizogenda riravugwa, Imana izogenda rishigikira. Murabona, kugeza havuzwe ijambo ryose, ubutumwa bwose bwazanwe bwose buzoshingirwa intahe igihe buzoba bwavuzwe mu buryo bwiza. Si igihe buzoba bwavuzwe babuha insobanuro bashatse y'ubwenge bwabo, ariko n'igihe buzoba bwavuzwe kubwo guhishurirwa kuvuye mu ijuru mu majambo yumvikana. Si igihe ijambo rizoba ryavuzwe n'umuntu aza kugereranya ibi na biriya, akavuga ati ibi n'ibi n'ibi n'ibi, agashika no ku musozo akavuga ati ibi n'ibi n'ibi n'ibi, akaza akavuga ati ibi n'ibi n'ibi. Ni vyiza nimba uwari umwihwezo wiwe, umwihwezo akoresheje ubwenge, agashika kuwo mwihwezo wiwe akaza akabivuga, Imana izokwigumira uko. Kubera iki? Kuko iyo siyo nsiguro, ivyo sivyo bisobanuro vy'Imana yavuze biciye mu mvugishwa. Kandi namba atari ico bisobanuro, insobanuro y'ukuri uburyo nyabwo, namba atari uburyo nyabwo, Imana ntizoshigikira ikintu na kimwe. Ariko Imana ihishuriye umuntu ikamubwira ati, ibi bishatse kuvuga ibi navyo n'ibi n'ibi n'ibi, agahagarara akavuga ati ibi n'ibi, nubwo vyoba binyuranye n'ivyiyumviro vy'ubwenge bw'abandi bantu bose basigaye. Umuvugishwa yavuze gute? Wewe uguhagaraye ku bw'Imana, ni ukuvuga ngo wewe uguhagarariye ijambo, Imana nayo izoguhagararira. Ni ukuvuga wewe ubuhagaze ukavuga ijambo mu buryo bubereye, mu gihe uba warihawe no guhishurirwa kw'Imana. Utarihawe no guhishurirwa kw'Imana uceceke, ariko warihawe uhagarare urivuge, Imana nayo izoza ishigikira ivyo wavuze.
urabona Si no, atari uko no hay bimeze vindicación de parte de Dios. ntuzigere ushigikirwa n'imana. Por lo tanto, kubw'ivyo rero esta no es hora iyi si isaha yo kurira en esta situación muri bino actual del bintu pueblo de Dios. vy'ihanga ry'imana ubu. De que la Iyi ni palabra isaha sea hablada y'uko de la ijambo manera correcta. rivugwa mu buryo bubereye. kubera ikurira vuga. Bueno, ni vyiza yo no sé dónde parar esto. sinzi aho nohagarikira bino bintu. kumbure sinakoresheje Las notas que tenía aquí casi no, ni las he usado. kumbure sinakoresheje ivyo nari nanditse hano, ariko ico ndiko ndabona nuko Bueno, más adelante, ivyiza a lo imbere mejor, gato a ivyiza lo mejor no haya que usar ninguna. ivyiza nuko tutokoresha n'ikintu na kimwe. Bueno, después que ya ivyiza conozcamos hanyuma el mensaje tumaze del reino, kumenya ubutumwa todos los bw'ubwami, detalles del mensaje del ibintu reino, byose biri mu butumwa bw'ubwami, ni vyiza ntihazoba gikeneye kuza kurondera ahantu hariya, kubera ko ibyo ngo tuvyerekane ahantu hariya turondere timana yavuze biciye ngaha mu isezerano rya kera no muri risha no ngaha mu butumwa biciye muri Eliya yakoze uku. Ibyo ni ukubera yuko mwebwe muri abatoranijwe kandi ijambo ry'Imana rikaba riri kuryambara umubiri muri mwebwe, ariko rimaze kwambara umubiri muri mwebwe niki cyotuma mba ndiko ndavuga ati raba ngaha je nari ndabizi kubera iki notakaza umwanya muri ibyo kandi none kubananya mvuga ubutumwa hakuvuga ubutumwa amasaha abiri, ubutumwa bw'amasaha abiri mba naravuze ubutumwa bw'amasaha ane cyangwa amasaha abiri. No, que no querramos que predique las 2 horas, sino nuko que tutoguma lo hubiera tuvuga amasaha abiri, predicado ahubwo en tuba el twaravuze mismo ubutumwa bwinshi hubiera dicho umwanya más. muremure muri icyo Yo gihe creo que nyene esa hora se tuba está twarakoze acercando. byinshi. Ndizera yuko iyo saha yegereje, Y al estarse kandi acercando, mu kuba yegereje entonces nosotros tenemos que estar nuko rero twebwe preparados dutegerezwa kuba para twiteguye todo lo que el Señor tenga, porque ku realmente vy'umwami es grande byose lo que el afise, Señor kuko tiene en esta ivy'umwami hora. afise mu by'ukuri Es birakomeye inconcebible. cyane, n'ibintu bihambaye cyane, kandi De seguro, mu by'ukuri De seguro vamos a ver mu muchas by'ukuri cosas hazoboneka ibintu que byinshi están prometidas que serán byasezeranijwe ko Lo de bizoboneka. Ananías y Zafira, eso Ivya será Ananiya na Safira ibyo algo que va a pasar. Es ni ibintu inevitable bizoba, porque ni está ibintu bitokwirirwa dicho ahí. kuko byaravuzwe Ahora, ngaho. algún día yo les Rero umunsi explicaré umwe cómo va a nzobasigurira ingene ibyo bizogenda. ¿Cómo pasó lo de Ananías y Zafira allá? Ni gute ivya Ananiya na Safira byagenze ¿Cómo fue hariya? que vino la palabra hablada Ni para gute que pasara? ijambo rivuzwe ryaje kugira ngo ¿Quién bibe? fue? Ninde yabaye? Bueno, Ni vyiza él era tipo we yari de urugero Moisés y Elías. rwa Mose na Eliya. ¿Ves? Murabona? Entonces, Nuko rero uno de los tres que subió allá arriba, umwe muri batatu baduze hariya hejuru, umwe yarari muri ico kibanza agashobora kuvuga ijambo akazana urubanza, kandi mwiyumvira hariya hari mu ntango, ubu turi kw'iherezo. trajo juicio parcial, Yazanye urubanza rw'igihe gito, ubuho ruzoba ari urubanza rw'isi pero que yose, tiene que moverse. ariko bitegereza kugenda nk'uko vyasezeranijwe. No es así sin son ni ton. Ntabwo ari impano canke ibi na biriya byo gukora ibintu, hariho urutonde kandi nago n'ijambo, Y de ahí no kandi puede aho uno salirse umuntu para que las cosas sean ntakwiye hechas. kugenda kugira ngo Habrá ibintu cosas que nos bikorwe. llenarán Hazoba de ibintu regocijo de alegría, bizotwuzuza akamwemwe, pero habrá umunezero, cosas también que nos ariko llenarán kandi de hazoba tristeza. ibintu bizotwuzuza umubabaro. Ariko uzokora iki? Mire, Murabe, cuando en aquel tiempo de la igihe iglesia nka kirya judía, gihe allá mu en ishengero el ry'abayuda principio, hariya mu muchas ntango cosas hubieron que llenaron hari de ibintu regocijo. byabaye byabujuje umunezero, byujuje umunezero abantu, ariko igihe haba ivya Ananiya na Safira abantu bose baruzuye umubabaro, ¿Usted cree que barababara. Ananías y Zafira Mbega mwe era mwibaza yuko esa Ananiya na pareja? Safira Ese rwari rurya matrimonio rugo barya abantu era bari cualquier bubakanye? cosa? Mwibaza No. yuko bari boroshe? Oya, Eran gente importante, bari abantu b'ingirakamaro en medio de los cyane hermanos. hagati muri bene data, Era gente bari abantu económicamente mu buryo de una bw'umutungo posición grande. bari bafise ikibanza Era gikomeye gente cyane, bari abantu trabajaban en la obra, bakora eran mu gikorwa, personas muy bari abantu bakunzwe cyane. Mire, Murabe, niyumvire en la escritura mu byanditswe, no nos habla de ibyanditswe cualquier ntitubwire persona, umuntu uwo ari we habla wese, de bitubwira las personas que ku tuvieron una muntu parte yagize importante igice cy'ingirakamaro en la cyane historia muri kahise de la palabra. k'ijambo. Igual que Datán y Coré no eran Kandi cualquier cosa, eran Datani na gente Kora grande. ntibari abantu boroshe, bari abantu bakomeye cyane. Yuda ntiyari umuntu yoroshe, yari umuntu akomeye. Murabona? Y también Ndetse Ananías y Zafira na eran Ananiya na personas Safira importantes bari en abantu aquel bakomeye cyane muri kijya gihe. Imagínense que cuando Mwiyumvire llegó el tiempo igihe hagera igihe, de- igihe que hubo necesidad aho hari ikintu para gikenewe, ciertas cosas, para bakeneye que el ibintu evangelio runaka se kugira ngo extendiera ubutumwa bwiza en bwaguke medio de los bwaguke judíos. mu bayuda. ¿Escuchó usted eso? Ivyo mwe mwabyumvise.
Entonces, nuko porque rero ellos no salían con ese evangelio kuko bo para ntibari otros kujana sitios, ubwo para butumwa ngo otros bujana sitios, ahandi ari ubwo butumwa bwari ubw'abayuda nuko rero hari ibintu byari bikenewe hagati muri bo abari bafise amatongo rero murabona un hermano tenía pues nk'indata runaka iyo bafise nk'inzu yiwe akaba mu nzu yiwe ariko hanyuma yaho akaba afise n'irindi tongo akavuga ati ni byiza turi mu gihe ubwo ari ugukora ibyo twokora kuko hari ibintu bikenewe kandi ibyo bikenewe nabo nyene barabibona ni byiza ati jico nkeneye ni kibanza aho noja kuryama gusa aho norara gusa no kuronka ico fungura ibisigaye ni ibyo gukoresha mu murimo nuko rero ndafise itongo runaka ndarigurisha bibiliya iravuga ngo baca bayazana bakayashikiriza intumwa ariko bamwe bakoze ibyo batategerezwa gukora no que estuviera haciendo si mal uko lo que bariko hizo, bakora nabi ibyo de bakoze traer una parte, kuzana igice kimwe estaba bien, oya porque byari era una byiza parte iyo que bashaka kuzana igice bari kukizana estaba mal, icari kibi cari iki haber dicho nuko que lo bari había bavuze traído todo. yuko yose Y como bazoyazana Dios juzga la kandi kubera ko intención del imana corazón, icira urubanza ibyifuzo by'umutima imana ntiyaciriye urubanza ishusho ikavuga ati oh mbega ukuntu bazanye a lo menshi mejor trajo más que ati Bernabé. bazanye menshi kurusha baranaba baranaba yari yagurishije itongo hanyuma yose Un ayazana varón del Señor. imbere y'umwami umugabo w'umwami nuko rero ni byiza Eso pues ivyo le dio un empujón a la obra. Los demás byatumye hicieron lo mismo. n'abandi Porque bakora mu cuando uno gikorwa lo bakora hace, nk'uko nyene es kuko iyo umuntu akoze esa idea ikintu de que hay que abantu baca batangura dar kubona la yuko necesidad, hari lo ikintu hacen, gikenewe entonces, bakabikora nuko rero uno umwe lo we hizo de una yabikoze mu manera buryo incorrecta. butari Por eso bwo que siempre cyo gituma buri gihe decimos, tuvuga si usted va a hacer algo, ati we hágalo namugiye de la gukora manera ikintu correcta. ugikore mu buryo bwiza Hágalo de todo corazón, es lo ugikora primero, n'umutima porque wawe Dios wose mira el nicyo cya mbere corazón. kuko imana iraba Dios umutima juzga el kandi corazón. imana icira urubanza Así que a umutima Dios no le importó. nuko rero imana ntacyo Todo byayibwiye lo que había traído, a lo mejor ibintu era más. byose Esa yari yazanye partecita que trajo, a lo ati mejor era ibyo más. yari yazanye byari Pero byinshi lo kino que gice los bino demás bintu habían yazanye traído. n'amahera yazanye ni menshi cyane Pero yazanye Dios no menshi le kurusha agradó abandi eso bazanye por la ariko imana ibyo intención ntibyayinezereye que hubo en el ku bw'icifuzo cyari kiri mu mutima wiwe murabona Entonces, nuko rero ahí entonces el aho Espíritu rero de Dios, mpwemu w'imana el mensajero mu ntumwa para esa edad del y'icyo reino, gihe para cy'ubwami esa edad y'icyo de gihe esa edad hebrea. icyo gihe cy'abaheburayo El mensajero para esa intumwa edad y'icyo era un gihe tipo. yashushanya iki gihe tubayemwo Entonces, nuko rero ¿qué pasó? byagenze gute Él fue ungido para hablar we lo que habló. yarasizwe kugira ngo avuge ibyo yavuze hanyuma azana urubanza yazanye Ahora, rero ¿cuántos de ustedes ni bangahe muri mwebwe quizás ahora kumbure por la historia ubu usted dice, bien kubw'iyo hecho, nkuru bien. bavuga ¿Cómo bati bien hecho, yabikoze bien? neza ati yabikoze neza cyane Porque no debía haber ningún hermano kuko haciendo esas ntihari cosas. gushobora kuba mwene data n'umwe Metiendo yari paquetes, akwiye como gukora decimos ibyo nosotros, mentiras. ngo El que aze haga una aswaganya cosa nk'uko debe twe hacerla tubivuga akavuga correctamente ibintu del corazón, by'ububeshi si no, no hace nada. gukora ibintu ateza kubikora bikuye mu mutima atari uko naho akirekera ariko wewe byari kugendekera gute iyo uza kuba ubayeho muri iyo minsi kumbure iyo utaza kuba ushikamye neza ugumviriye ijambo muri icyo gihe wari kuvuga uti ibyo ntiyari kubikora uko yari kubyihoza ibyo yari kubireka Con todo y haber nimba dicho hamwe esas n'ibi bintu cosas byose malas, yavuze nubwo yatubeshe con todo y haber dicho su mentira, nubwo yavuze ibyo bintu byose by'ububesha ariko murabe yazanye menshi kurusha abandi Nosotros twebwe tutazanye na kimwe nuko rero yaduserukiye ariko imana ntijana n'ibyo imana icira urubanza umutima rero no sé, se haya sinzi perdido, no sé, namba perdido yari la yahombye fe, cyangwa sabía. atahombye ananiya na safira ntabyo tuzi ibyo ni ibintu byabo hagati yabo n'imana ninde azi namba barahombye cyangwa batahombye Eran parte del grupo. ibyo byari ibyabo kumenya murabona rero murabona yuko ibyo byujuje umubabaro abantu ariko kandi byabujuje iki ubwoba buvuye ku kubaha babonye ubutware Que había allí. bwari buri ngaho Vieron el liderato de Dios. babonye uburongozi bw'imana biciye mu muntu Vieron las bendiciones de babonye Dios, imigisha pero y'imana también ariko vieron kandi el juicio de babonye n'urubanza Dios. Y todo el rw'imana mundo entonces kandi abantu comenzó a bose caminar baciye batangura kugenda gute bagororotse kandi uwo n'umugisha que es mejor mbega none ni ikihe ciza que no se haga nada y que ko hatoba ikintu na kimwe bamwe bakagenda baracambagirana canke n'ubwo urubanza rwogwa kuri bamwe kugira ngo rube inyungu umugisha ku bandi murabona rero mwe muravuga muti byabaye byiza ko bibera hariya ariko nababaza ati uyu munsi naho gute que nos está prometido que pasará lo mismo. ko twasezeranije ko ivyo nyene bizoba ariko bizoba gute bizoba mu buryo busanzwe canke bizoba mu buryo Es bw'impwemu otra cosa. ico ni ikindi kintu
será con muerte espiritual. o con azoba muerte hamwe n'urupfu rwo mu buryo literal, que bw'impwemu canke n'urupfu rusanzwe ivyo bizobamwo kuko biravugwa ko que bizoza cuando eso ocurra, kandi ivyo ko nivyaba nuko rero ahí es el comienzo de aho algo hazoba importante. hatanguye ikintu c'ingirakamaro cane. Bueno, cuando Ni sabemos y vyiza oímos esas cosas, iyo tumenye tukumva ibi realmente bintu nos llenamos de mu temor, by'ukuri pero no de turumva miedo, tugize temor ubwoba reverencial. ariko ntidegedwa ngo Porque duhinde agashitsi ariko tugira ubwoba buvuye ku kubaha cuando mira kuko nuestro turashaka corazón, yuko y él yitegereje mira imitima nuestro yacu corazón, kandi wararaba imitima y él nos yacu dice a través del mensaje, atubwire biciye mu cómo butumwa nos está viendo, ingene ariko aratubona ¿cómo él le ha dicho a usted que se ve? mbega ni gute we yakubwiye ko Usted lo akubona sabe. ivyo ni we ubizi ¿Ve? murabona Por lo tanto, entonces él nuko mira rero adentro, we araraba y dice- imbere y le akavuga dice usted cómo usted akakubwira está, ingene wewe lo juzga. uhagaze akagucira urubanza también akakurondera ha de akakugenzura condenar a muchos. ndetse kandi azocira urubanza benshi Bueno, ni vyiza por lo tanto, entonces él mira kubw'ivyo adentro rero we araba y dice- imbere y le dice usted cómo akakubwira usted está, wewe ingene wewe lo uhagaze juzga, y arakugenzura ha de ndetse condenar a muchos. azonacira ko urubanza benshi Bueno, ni vyiza así es el juicio en este tiempo. uko niko urubanza rumeze última muri iki plaga gihe que cayó icago en ca Egipto nyuma antes- caguye muri antes de la egiputa salida, ¿cuál fue? imbere y'uko basohoka La muerte. cabaye ikihe urupfu La última plaga, icago ca nyuma discerniendo el cuerpo del Señor, kugenzura umubiri predicado en el w'umwami 59 bwabuze páginas, 59 urupapuro 10 dice, rw'icumi na cumi na la rimwe última haravuga ngo plaga icago ca nyuma es muerte ni urupfu espiritual. La rwo última mu gihugu plaga nk'ayo que icago cae ca sobre quién? nyuma kigwa kuri bande La última plaga icago que ca cae nyuma kigwa sobre la kigwa iglesia es ku muerte ishengero espiritual. ni urupfu rwo mu buryo bw'impwemu Así es que, nuko rero deje usted que antes de venir muerte literal, viene murumva muerte yuko espiritual. imbere yuko haza urupfu rusanzwe habanza kuza urupfu rwo mu buryo bw'impwemu habanza kuza urupfu rwo mu buryo bw'impwemu hanyuma hakaza urupfu rusanzwe rugasambagura inosi y'amahanga n'ubwami bw'abanyamahanga Entonces comenzaremos hanyuma aquí en tukazoca el dutangura ngaha mu nganje y'imyaka igihumbi kugira ngo tuze hano biroroshe cyane kurusha uko wewe wovyibaza ¿Cuánto tiempo tomará ni igihe salir de kingana esta gute dimensión a la otra? vyo dutwara kuva mu buringanire tukaja mu bundi birihuta Porque cyane está aquí. kuko bari Y hano pasar de aquella kandi hasta kuva el hariya milenio bakaza ngaha también. navyo nyene birihuta Y comenzar el milenio aquí en la tierra. nuko Bueno, hagatangura inganje y'imyaka igihumbi ngaha ku isi ni Dios vyiza juzga el imana icira urubanza sobre umutima toda cosa guardada. urinde umutima wawe Entonces guarda kurusha tu corazón. uko worinda ikindi kintu icyo ari cyo cyose Guarda tu corazón, urinde evita, umutima wawe lucha que no wirinde se metan cosas que no intambara deben de kugira estar ngo ahí. ntihaje ibintu bitateroza kuja Porque ngaho él kuko te juzgará a we ti azogucira urubanza wewe allá y desde allá adentro. hariya agucira urubanza imbere muri Usted wewe puede tener una umutima apariencia exterior urashobora y hacer kugira las cosas ishusho y'inyuma exteriormente ukagaragara y nk'uri aparentar kurakora mucho, ibintu pero byiza mira, ukanezera benshi ariko waraba imbere ¿Eh? murabe Y es que nuko rero eso a nosotros nos es de beneficio ivyo saberlo en twebwe esta mañana. bitubera inyungu ya que kumenya sabemos que ko él mu kano como gatondo tukamenya como yuko yo, we nk'umucamanza como nk'intambwe Moisés y Elías, ari kumwe na mose na viene eliya juzgando ko azoza por dentro primero. acira urubanza Después imbere vendrá mu mitima trayendo hanyuma el azoza juicio exterior azane urubanza sobre los rw'inyuma ku banyamahanga Porque las plagas caen sobre kuko quién? icago kigwa kuri bande Sobre reptiles. kigwa ku banyamahanga Bueno, vamos a parar por ibyiza ahí. reka Hay tugeze plagas ngaha espirituales, usted hariho lo ibyago sabe, bimwe hay by'ubunkwemu plagas. mwe murabizi hariho También n'ibyago literales. ibyago bisanzwe Sabemos turazi que ko acá, con Ajá. lo que caiga acá, hamwe n'ibigwa hano en este tiempo, muri kino gihe será destruido todo. bizohonya En lo byose espiritual mu buryo y en bw'impwemu lo literal también. hamwe no mu buryo bugaragara mu buryo busanzwe O murabona sea, que ni será, ukuvuga yuko que será en ni ukuvuga ko palabras más claras, mu majambo yumvikana será tan grande el juicio de bizoba parte de bikomeye Dios y la cyane plaga de ibihano parte de bizova Dios ku que mana caerá en hamwe este n'ibyago tiempo final. bizova ku mana bizokoroka muri iki gihe cya nyuma kugeza ubwo bizokora igikorwa bigasambagura ibintu byose bigasambagura isi y'abanyamahanga Bueno, ni byiza vamos a reka hacer la pausa. Yo creo reka duhagarike ndizera yuko ku wa gatanu tuzoshobora kubandanya ku wa gatanu niwo munsi wa nyuma w'uno mwaka sinzi ingene umwami azonkoresha ku wa gatanu jewe nari mfise amakenga muri ino minsi kandi mwe nk'uko mubizi
nari mfatiriwe cyane n'igikorwa cy'umwami tratando de estar todo el ngerageza igihe cyose máximo igihe cyose gikwiye kuba niyugaranye n'umwami hariya mu cyumba kugira ngo ibyo ashaka kumenyesha bimenyesha hanyuma nanjye nze ndabibabwire. Por lo tanto, entonces, yo kubw'ibyo espero que rero ustedes me ayuden en nditeza esa yuko parte. mumfasha muri icyo gice Oren por mí para que el Señor munsengere me kugira ngo ayude, mwami amfashe para que kugira ngo el tiempo máximo que yo pueda igihe estar gikwiye nshobora en kuba los negocios ndi mu bikorwa de él, byiwe yo esté, mbe porque ndahari ese es realmente kuko mi deseo. mu by'ukuri nicyo cyifuzo Y algunas cyanjye veces kandi rimwe na rimwe lucho con muchas cosas acá materiales. ndanigana n'ibintu byinshi ngaha mu buryo bugaragara binzibira kubikora kandi ndazi Es un ko poco difícil para comprender algunas cosas. bisa n'ibigoye gato gutahura ibintu bimwe bimwe haba no ku rugo rwanje ku muryango wanje birabagora cyane gushobora gutahura ibintu bimwe bimwe que yo haya tenido que desatender ibintu un poco algunas cosas. nagerageje kwitwararika umwanya muto kumbure birabagora gutahura ako kanya ariko igihe tuzoba turi hariya kwa ruriya rundi ruhande ibyo tudatahura ngaha tuzobitahura imbere gato. En los negocios mu bikorwa de él me conviene byiwe estar. niho bimbereye kuba. Por lo tanto, entonces, kubw'ibyo rero yo espero que el Señor obre para nditeza que, yuko mwami akora kugira ngo amfashe que las demás amfashe cosas kugira ngo ibindi bintu nubwo bisa n'ibinsubira gato bikugweho nuko lo que falta por venir. hashobore kuza ibisigaye bitaraza. ndizera ntakekeranya yuko imana A dar, izoduha nos va a dar izoduha sobre las trompetas kuri ibi bijyanye n'inzamba hamwe n'inzabya un mensaje muy importante, izoduha ubutumwa bw'ingirakamaro cyane. mvuze ubutumwa porque es un solo kuko mensaje, ni ubutumwa pero que bumwe quizás sea predicado ariko dos o kumbure tres veces, o bukazovugwa quizás kabiri más, cyangwa gatatu cyangwa akarenga pero es un solo, ariko ni ubutumwa bumwe porque el mensaje de kuko reino es ubutumwa un solo, bw'ubwami ni ubutumwa bumwe y en él están kandi un muri bwo sinnúmero de cosas. harimwo ibintu byinshi cyane murabona. Bueno, Dios nos ni bendiga, byiza en imana esta duhezagire mañana, Dios nos muri guarde kino gitondo imana iturinde y nos ayude kandi idufashe a nunca tropezar en kugira nada. ngo ntitwigere dutsitazwa n'ikintu na kimwe. narabagabishije Hemos visto muchas bendiciones, twarabonye imigisha muchas myinshi cosas gloriosas, ibintu byinshi pero byiza también cuando ariko veamos kandi igihe la mano del Señor en tubonye juicio, ikiganza cy'umwami mu no rubanza se escandalice. ntidutsitare no se escandalice, sino ntidutsitare ahubwo más bien tenga temor ahubwo reverencial, tugire ubwoba buvuye ku y kubaha si no está derecho en nuko esos días, namba se tutagororotse enderece muri entonces, iyo minsi duce tugororoka para que no kugira ngo vaya Dios imana a ntizihavure izana ikintu que vaya a hacer algo que a usted no le cohava agrade. ikintu we kitokunezera kuko urubanza rutangurira La casa del Señor. mu nzu y'umwami. Empezó así allá en rwatanguriye el día hariya mu de los minsi apóstoles. y'intumwa Empezó allí. rwatanguriye hariya Y si el justo con dificultad kandi se namba salva, ¿dónde umugororotsi aparecerá? azokizwa habaye ingorane El imperio mbega del pecador. umunyabyaha ¿Dónde umunyakibi aparecerán wazoba ari entonces hehe los gentiles, el mbega mundo abanyamahanga gentil, bo bazoba ari hehe esta generación kino gentil, kiringo runo runganwa de rw'abanyamahanga rw'abanyamawabo Sí, porque esta es yego la kuko generación uru n'urunganwe gentil que está rw'abanyamahanga tipificada aribo por bashushanywa está n'abanyamawabo tipificada por los bashushanywa sodomitas, y por n'abanyasodomu los de Gomorra. hamwe n'abanyagomora nuko rero ¿Dónde aparecerán ellos? mbega bo bazoba bari hehe Ellos aparecerán bo bazoba donde bari hehe en la destrucción. bazoba bari mu gatikizo bazoba bariko barahonywa nuko rero El juicio les espera a ellos, pero urubanza bo les espera rurabarindiriye las ariko bendiciones. mweho murindiriwe Y el que se n'imigisha coloca nimba de la forma correcta muhagaze para recibir mu buryo nyabwo lo que kugira Dios ngo muronke mwakire ivy'Imana Debe ifise. estar usted bien colocado, entonces, ariko antes wewe de que udahagaze comience con neza nosotros el juicio. umenye yuko rero urubanza ruzohera kuri twebwe nyene ubwacu nuko rero namba ruzohera kuri twebwe ¿Cómo será mbega bizogenda gute cuando igihe salga afuera? ruzosohoka rukaja Para hanze ellos, para los gentiles, kuri bo ku banyamahanga para el mundo ku isi pecador? y'abanyabyaha Así es que nuko rero de esto podríamos decir mucho ibyo twabivugako ibintu byinshi y kandi muy difícil para decir, bigoye cyane kuvuga muy difícil para decir, bigoye cyane kuvuga Ya que ubona ko
ya que son cosas ubona ko ari ibintu que al usted y yo saberlas, wowe nanjye tubimenye, usted las lee ahí, wewe ubisomye ngaho ugasoma ko Imana yavuze biciye muri mwene data Branham ko hazoba ibyo bintu bya Ananiya na y está Safira, loco porque llegue, ukaba utinya cyane nyene ko byoshika, ariko mukamenya yuko Ananiya na Safira bari bagize uwo mugwi. entonces usted se da Nuko cuenta. rero wewe uraheza ugatahura yuko hazoba umubabaro, ¿Ve? murabona, Pero será el comienzo, ariko azoba ari intango el comienzo, intango y'iki, el comienzo de una nueva intango fase. y'intambuko nshasha. Hemos visto Turabonye que habrá un juicio ko hazoba urubanza para todos kuri los que abantu sido los bose mensajeros de babaye intumwa etapa za buri ntambuko, y serán juzgados con el grupo de kandi ciudad. bazocibwa urubanza bari kumwe n'umugwi w'igihe cabo. Y ahí, Kandi aho si salen bien, nivyagenda neza regresarán bazogaruka a la tierra en cuerpos eternos. ku isi bari mu mibiri ihoraho. Si no salen bien, Bitagenze neza naho pues no regresarán. nuko rero ntibazogaruka. Y si alguno de los Kandi namba hari umwe mu mugwi wabo wo muri buri gihe bitazogenda neza, pues el mensajero no nuko se lo rero puede traer para acá. intumwa ntizoshobora kumugarukana hano. Así es que Nuko rero vean ustedes cómo será mwitegereze ese juicio ingene runo rubanza ruzogenda kuri bo, y para nosotros, kandi no kuri twebwe bizogenda gute, twebwe tukiri ngaha ku isi, porque el juicio comienza por kuko dónde? urubanza ruhera hehe? Por la casa de Dios. Mu nzu y'Imana. Ese es un juicio Uru ni urubanza rubera mu nzu para los de y'Imana las edades pasadas kubo y mu para los que bihe vivimos vyaheze aquí. no kuri twebwe tubayeho ngaha ku isi. Así es que Nuko rero al final de nuestra labor ku iherezo y'igikorwa cacu veremos tuzobona en ese juicio que Él muri urwo rubanza we azoducira, tuzobona namba tuzokwinjira cyangwa tutazokwinjira. Nico gituma umuntu wese akwiye kwirinda porque la cyane, Escritura dice, San kuko Pablo ibyanditswe dice biravuga, que la obra Pawulo de yaravuze cada yuko uno igikorwa c'umwe umwe va a wese ser probado. kizopimwa, Y el fuego hará la kandi prueba, umuriro niwo uzogipima. y dice que Kandi yaravuze la ko obra de algunos va a ser igikorwa ca bamwe bamwe kizosha. Así es que Nuko rero ustedes tienen que wewe utegerezwa estar conscientes de esta kuba realidad uzi kuno kuri kose, kandi ugakora mu gikorwa ca Kristo, ugakorana urukundo rw'Imana, y con ndetse reverencia ugakora ufise ukubaha gukomeye cyane, ukubaha y con kandi santidad ugakorana en la obra del Señor, ukwezwa, ukaba wejejwe mu gikorwa c'umwami, de que no ukaba estamos uzi neza trabajando yuko tutariko turakora dukorera umuntu uwo ari we wese wo ngaha ku isi, ariko ko turiko dukorera Imana. y Él espera Kandi iyo iriteze un comportamiento yiteze correcto ko tugira de inyifato parte de todos nziza, nosotros, twebwe que no twese, metamos en problemas, ko busquemos tutokwishira mu problemas, bibazo, sino ko tutokwikegera que ibibazo, trabajemos ariko ko siendo twokora fieles a Cristo y a tugororokeye su obra, Kristo hamwe n'igikorwa ciwe mu gihe twemerewe kubamwo, y siempre evitando kandi buri que gihe tukirinda ko siempre evitando buri gihe el hacer tukirinda cosas que gukora sean de ibintu tropiezo vyotsitaza la iglesia ishengero del Señor. ry'umwami. Nunca pensando Namba ntukigere wiyumvira como cualquier persona puede pensar. nk'uko buri muntu wese el ashobora que tropiece, kwiyumvira que tropiece. atawutsitara Eso es natsitara. una actitud Iyo y ni inyifato pensamiento hamwe n'iciyumviro kitabereye, kidakwiriye, por lo cual tendrá que dar arico cuenta a gituma Dios. azotegerezwa kubibazwa imbere y'Imana. No podemos ser Ntidukwiye kuba piedras de tropiezo amabuye atsitaza, ahubwo dukwiye kuba abo para todos mugisha los hijos, ku bahungu bose n'abakobwa b'Imana, ayudándolos siempre tugafashanya buri gihe en todo muri byose, y sabiendo que kandi tukamenya ko al final del camino, ku iherezo ry'inzira, al final de nuestra ku labor iherezo ry'igikorwa y cacu al final de la no ku labor iherezo ry'igikorwa
de la obra de Cristo umurimo en wa el día kristo postrero, kuri uno munsi wa en la edad nyuma de la piedra angular, mu gihe cy'iheruka zifuruka viene esa partecita, ko haje n'iki kindi donde gipande los que están en el aho paraíso, abari los muri mensajeros, paradizo intumwa con su grupo, hamwe n'umugwi serán wabo juzgados, bazociga urubanza y nosotros también, natwe nyene acá en la tierra. ngaha ku isi Antes de entrar, imbere yo kwinjira va a ser eso. ivyo Porque bizoba después que ya estemos en el kuko cuerpo twamaze terrenal gushika mu mubiri wa y teofaniya cuerpo hamwe físico n'umubiri eterno, ufatika uhoraho ya ubwo será el juicio ruzoba ari de la urubanza repartición de rwo galardón. gutangwa kw'ingero O sea que ya no ni será ukuvuga un yuko juicio atazoba ari para urubanza si vamos a entrar rwo o no kuraba vamos a namba entrar. tuzokwinjira canke tutazokwinjira Pero antes de entrar ariko al nuevo imbere yo kwinjira mu mubiri mushasha Algo va a estar pasando. hariho ikintu kizoba Porque si para los que están en el kuko paraíso, namba ku que bari ya muri están allá, paradizo bizoba ku bari hariya kandi bo bakaba bazi ko bafise imibiri yabo ya teofaniya van a pasar por un juicio. ariko bakazoba bazoca mu rubanza El mensajero con su grupo intumwa va a hamwe pasar n'umugwi por un wabo juicio. n'umugwi wayo ikazoca mu rubanza Jesucristo los va a yesu juzgar. kristo akaba azobacira urubanza umwe wese muri bo Cuanto más a nosotros kangahe cyane twebwe estamos aquí, tukiri hano todavía en la tierra, tukiri ngaha ku isi trabajando dukora en su obra. mu gihugu aciwe Y el juicio comienza por donde? kandi Por urubanza la ruhera casa de Dios. hehe mu nzu y'imana Y después continuará para el hanyuma mundo ruzobandanya el ku isi juicio de la gran urubanza tribulación. rw'akabaro gakomeye Así es que antes de caer en el nuko rero juicio debido imbere y'uko sobre ibihano la by'imana humanidad de bigwa la gran ku tribulación, bantu mu kabaro gakomeye sepan mumenye que ko los mensajeros con su intumwa grupo, hamwe n'umugwi van a ser wazo ko bazociga urubanza los que están en el paraíso abari muri paradizo y nosotros aquí también en la tierra. hamwe na twebwe nyine tukiri ngaha ku isi Por lo tanto, kubw'ivyo tengamos rero todo byose bien arreglado tube twabitunganije neza tubishire mu rutonde tubitunganye kugira ngo nihagera ico gihe hayamos hecho la obra tuzobe que Dios nos ha twarakoze dado para igikorwa hacer imana yaduhaye gukora y kandi presentemos buenas cuentas tuze ante Cristo. turenguke imbere ya kristo tugororotse tumeze neza mwibuke yuko Nuestro corazón. acira urubanza umutima wacu nuko rero Nadie podrá nta n'umwe azoshobora kumubwira No, ati es que yo oya nuko hice esto por nakoze esto, ibi él kubera sabe ibi n'ibi 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 hemos oya hecho warazi cada cosa igituma que twakoze buri kintu en cyose su twakoze mu gikorwa ciwe Así es que nuko rero no tendrá él necesidad, ntazoba akeneye ko wowe umubwira hizo, igituma wabikoze kuko we lo ve en el arabibona umutima wawe y conforme kandi a ashingiye la intención del corazón ku suyo, cyifuzo cy'umutima en todo wawe lo que usted ha hecho mu bintu byose we wakoze mu buzima bwawe hano y en su trabajo hamwe ministerial, no mu bikorwa byawe by'ubukozi Cristo lo va a ashingiye juzgar a aho niho kristo azogucira urubanza ndetse usted. Así ni es que nako todos nanjye vamos a azoncira pasar urubanza por esa etapa. nuko rero twese tuzoca muri iyo ntambuko Y mi mejor consejo es kandi que impanuro usted zanje nziza nobaha ni uko mwaba mumeze gute mwiteguye y nuko trabajemos tugakora amor divino, mu rukundo rw'imana siempre orando a nuestro buri Señor gihe tugasenga y umwami wacu consagrando nuestras vidas kandi tukamwegurira a Cristo. ubuzima bwacu kristo y manteniendo nuestro hogar ingo zacu nazo tukazitunganya neza tugakunda abagore bacu y tratándolas kandi con delicadeza, tukabafata mu bugwaneza hablándole tukabafata con neza palabras tukabaganiriza amajambo tratándola y'ukuri bien como se debe tukabafata tratar neza nk'uko a la esposa umugore akwiye y gufatwa evitando problemas kandi tukirinda ibibazo hamwe nuestras esposas con nuestra n'abafasha familia. bacu n'imiryango yacu kuko Al final del camino, ku iherezo ry'inzira Cristo nos va a llamar a kristo juicio azoduhamagarira ku rubanza y kandi en guerra avisada ibuye dice riserutse que no muere gente. bivugwa yuko ritica Así es isuka que nuko rero no crea que puede brincar y saltar y ntuyiyumvire ngo después urashobora salirse gusimbagurika con la suya. ugasimba hanyuma ugakuramo umugabane Eso no es wawe ibyo si uko bimeze Él al final del camino ku iherezo ry'inzira we nos llamará a juicio azoduhamagara ku y ahí rubanza vamos a estar kandi respondiendo aho tuzokwishura por todo ibintu lo byose que hemos hecho. twakoze Es como en ni nko los muri supermercados. superimarishe mu isoko rinini buri muntu wese ashobora kuvuga Va ati con su carrito y puede akajana akavumvu kiwe akavuga ati mirando. ntibariko barandaba ngiye gufata nibi ngiye gushiramwo nibi y lo echa al carrito. agatereramwo ako kavumvu Y kiwe mira,
no me están akaraba mirando, ati voy a ntibariko agarrar barandaba ngiye gufata n'ibi bindi sigue echando en su carrito akabandanya ateramwo ako kavumvu y kiwe cuando va a salir hanyuma agiye saca la gusohoka cajeta aho haba hari umuntu aharura kontorora para que usted pague kugira ngo por todo lo que wishure usted tomó. Si ibintu usted byose wagiye por uratora cuánto tenía libre el kubera ko wewe wari ufise amahitamo Vean ustedes. witegereze usted tomó, wewe wayoye ibintu byose byari biri ngaho pero ariko al final ku iherezo tiene que pasar por la caja utegerezwa y ahí guca le van a kwishura cobrar kandi aho hasta el bazokwishyuza último centavo. No le perdonan. n'igiceri cya nyuma nta n'igiceri bazogusigira Vamos a ni decir, reka tuvuge tuti ni $99 amadolari o 99 centavos, hamwe n'ibiceri 99 o 99 canke dólares, amadolari 99 hamwe un centavo. n'igiceri Tiene kimwe que buscar el centavito utegerezwa kurondera ico giceri para pagar ese centavo, kugira ngo wishyure ico giceri porque no se le va a kuko descuadrar la caja. ntabwo uzokwemeza uwo ari ngaho ariko arakontorora ngo akigusigire kuko wewe umubwire yuko ico giceri ataco Así ufise que- nuko rero Vean ustedes que tenemos una murabona yuko responsabilidad dufise delante de Cristo. umwitwarariko ibyo dutegerezwa gukora imbere ya kristo Él wewe es el que va a juzgar niwe azoducira y urubanza vamos a estar allí. kandi tuzoba turi hariya Vamos a estar allí tuzoba turi aho para ese momento. muri ako kanya imbere y'urubanza Y la cosa que kandi antes de ser transformados, imbere y'uko duhindurwa viene ese momentito uwo hasta mwanya donde uraje yo he estado bien. kugeza aho Porque jewe también ndiko viene ndabona para los que kuko están en el paraíso, ruraje antes de kandi recibir kubare no muri paradizo imbere y'uko baronka umubiri uhoraho Así es que si ellos nuko tienen que rero pasar por namba bo esa baterezwa guca etapa, muri iyo ntambuko yo gucika urubanza mbega estamos aquí kangahe cyane para twebwe poder tener tukiri el hano kugira ngo dushobore guhindurirwa así es que umubiri estén preparados nuko rero mwitegure para ese momento. mwitegurire uwo Mi mwanya deseo es que todos icyifuzo cyanjye ni uko reciban twese el nuevo cuerpo. tworonka umubiri musha Y todas vuestras congregaciones kandi n'amashengero yanyu yose ndetse n'abantu bose bari mu mashengero yanyu baronka umubiri musha nabo nyene pues no estoy trabajando kuko ntabwo ndiko ndakora para que después la gente se kugira quede ngo aquí hanyuma sin abantu nuevo cuerpo, bazosigare ngahe badafise umubiri musha ndiko ndakora mu gihugu cya kristo para nkora ese propósito, ku bw'iyo mpamvu ku bw'iryo para la hangiro transformación kugira ngo de nuestros cuerpos. imibiri yacu ihindurwe Para eso me ha enviado nicyo Cristo gituma kristo yantumye a ustedes kuri para mwebwe traerle la kugira ngo palabra ndabazanire ijambo y darle todo el hanyuma consejo divino ndabaha impanuro zose z'imana kugira en este día postrero, kuri uno munsi wa ser nyuma transformados duhindurwe e ir a la cena tuje mu mazimano y'ubukwe del Cordero. bw'umwagazi w'intama Así es que nuko rero yo estoy de parte de todos ustedes jewe ndi ku ruhande rw'umwe wese muri mwebwe para que tengan el kugira ngo cuerpo muze nuevo, muronke umubiri musha recuerden, ariko mwibuke hagan conforme a la palabra. mukore Sigan el mwisunze consejo ijambo de la ry'imana palabra de mukurikize Dios, impanuro z'ijambo no ry'imana brinquen y salten y después ntimusimbagurike ngo musimbagurike hanyuma ngo mube murindiriye umubiri musha manténganse fieles a mugume Cristo. mugororokeye kristo n'ijambo ryiwe kandi mwibuke ibyo imana yavuze ibivugira mu bavugishwa hamwe n'intumwa ndetse no mu ntumwa no mu bigishwa También es ibyo para nuestro tiempo. ni n'ibyo mw'iki gihe cacu naho Así es que nuko rero manténganse fieles mugume mugororokeye kristo y apártense kandi de todo lo mwitandukanye que sea n'ikintu cyose kidahimbara imana y todas las cosas que desagradan. kandi ibintu byose bidahimbara imana biri byanditswe ngaho muri bibiliya Aseguren ustedes bien muzigamishe neza su futuro. kazoza kanyu Aseguren ustedes bien muzigamishe neza todo, de byose modo que salgan ku buryo todos bien byose bizogenda en neza ese momento. muri uwo mwanya ugiye kuza Ahora, ¿cómo se va a desarrollar none todo? ni gute byose bizokorwa ntabyo nzi Pero una cosa yo ariko sé, hariho ikintu kimwe y es nzi lo que dijo Dios kandi por medio de ni nuestra Imana palabra, yavuze biciye muri revera que William regresarán Branham los días ko de hazogaruka ya minsi ya Ananiya Safira. na Safira y eso si no es kandi el juicio ubwo de Dios, namba atari urubanza rw'imana comenzando por su casa, ruzoba rutanguriye mu nzu yayo Entonces, ¿qué es el nuko juicio? rero sinzi urubanza rw'imana Así urwo que- ariko nuko rero recuerden, mwibuke llegará un momento hazogera igihe en que eso ubwo se ibyo estará repitiendo bizoba biriko a una birisubiramwo escala mu rwego mayor. rw'ikirenga mu buryo bwagutse Y kandi todo lo que
ibintu Vimos byose allá en twabonye el hariya tiempo de los apóstoles, mu gihe c'intumwa tanto de haba San Pedro kuri y mutagatifu los otros petero apóstoles, hamwe San n'izindi Pablo, ntumwa no todo kuri ese pawulo juicio divino urugero rubanza rw'imana que rwose hemos visto uko manifestado twabonye por rugaragara mu buryo bw'igihe gito en mu el buryo tiempo bw'akanya de los gatoya apóstoles y mu de los gihe 7 mensajeros mu bihe y by'intumwa de hamwe n'abamarayika ntumwa no mu gihe ca yesu hamwe no mu gihe c'abavugishwa mu isezerano rya kera ivyo byose regresa biragarutse para este tiempo final. muri iki gihe ca Y nyuma comienza por dónde? kandi bihera hehe Por la casa de Dios. bihera mu nzu Miren y'imana cómo también murabe ingene los kandi hijos de Aarón n'aba bana ba aroni murieron por el juicio divino. bapfuye bishwe ¿Dónde n'ibihano estaban? by'imana bari bari he En la casa de Dios. bari bari mu nzu y'imana Así es que tenemos nuko que rero estar apercibidos dutegerezwa kuba turyamiye amajanja para que no nos tome por sorpresa. kugira ngo ntituze duturumbukigwe Vaya alguien a estar hanyuma ngo hagire umuntu aba ari mu murongo w'ibihano by'imana kugira ngo aronke ibihano by'imana más bien estemos ahubwo tube con nuestras faltas y amafuti pecados yacu lavados n'ibyaha por la byacu sangre de Cristo, tubyoze mu maraso ya kristo y así justificados, bityo adutsindanishirize nuko santificados por twezwe Cristo na kristo en este día postrero, kuri uno munsi wa nyuma de modo que no se ku buryo encuentre en bw'uko nosotros kuri twebwe ni siquiera el recuerdo hataboneka caba n'icibutso c'icaha y caminando conforme kandi tugende a su voluntad. nk'uko ashaka San Pablo dice, el que mutagatifu mentía, pawulo no yaravuze ngo mienta más. uwabesha ntiyongere kubesha Y el que hacía cualquier otra kandi cosa n'uwakora mala, ikindi no kintu la haga cyose kibi ntiyongere kugikora y viva vidas justas nuko y mubeho santas. ubuzima butunganye bwejejwe imbere yo kugaragara k'umwami Llegará el momento hazogera igihe en que ubwo no habrá oportunidad hatazoba amahirwe para lavar yo koza nuestras faltas y pecados. amafuti yacu n'ibyaha byacu Y ya kandi aho de ahí en adelante, uhereye ubwo el kabandanya juicio de Dios urubanza rw'imana es lo que le espera. nibwo ruzoba rurindiriye A toda persona. abantu bose Así es que nuko rero estén alertas mube porque mugavye kuko de un momento a otro umwanya uriwo wose eso va a suceder. ivyo bizoba Cuando el cordero salga del igihe umwagazi trono de w'intama azova ku ntebe intercesión, yo kutuvuganira ya no habrá lugar. ntihazoba hakiriho Padre, umwanya wo kuvuga uti Señor, mwami perdóname esto. mparira lo otro. ibi na biriya Ya no hay oportunidad. nta higwe rizoba rigihari De ahí en adelante, uhereye ubwo kabandanya cada uno recibirá umwe wese azoronka el juicio divino igihano c'imana conforme gihuye a sus hechos. n'ivyo Y yakoze el que no tenga lavado sus kandi pecados uwatazoba antes yarogeje de que ivyaha eso ocurra, vyiwe imbere y'uko ivyo biba pues los tendrá. nuko arazoba No bifise habrá dónde ntazoba afise aho kuvyogereza ntazoronka aho Es avyogereza como una persona que ni tiene su nk'umuntu ropa sucia afise impuzu yiwe icafuye akavuga ati a lavar, ndagiye kuyimesa llevar a la ati lavanderia. ndaza kuyijana kuyimesuza pero espera mucho. ariko akarindira cane Cuando dice voy a llevarla allá, igihe avuze rero ati ndayijanye hariya este es el momento que yo tenía ati ubu niwo para mwanya llevar. nari mfise wo kuyijana Y cuando llega, está ashitseyo cerrado. Se agasanga quedó harugaye con la ropa sucia. agumana iyo mpuzu yiwe icafuye Ya no hay oportunidad. nta mahigwe aba agihari y'ikintu na kimwe Y eso está muy cerca. kandi ivyo biregereje cane Pronto sucederá vuba ivyo bizoba eso. Y ya no habrá kandi más oportunidad. nta yandi mahigwe azoba akihari